Shalom shalom, ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Ku mazina ni Apotre Pierre Ikiganiro twongeye gusubira guhurira mu kiganiro kugira ngo twongeye tuganire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana uno musi tugiye kurabira hamwe ni ijambo nise kurinda umutima. Ijambo ry'Imana ryitwa kurinda umutima. Umutima niho hariho byose, niyo centre y'ubuzima, niho ubuzima bududubiriza, niho amasoko y'ubuzima akomoka. Umutima ni ikintu gikomeye cyane. Ego tudatebeje hamwe reka turabire hamwe ijambo ry'Imana dusanga mu Migani igice cyaho cya 4 ku murongo wa 23. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Turasoma atubwira ngo rinda umutima wawe kurusha uko urinda ikindi cyose kuko ariho ubugingo bududubiriza. Haleluya. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo rinda umutima wawe gusumvya uko urinda ikindi kintu cyose kuko ariho ubuzima bududubiriza. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo rinda umutima wawe gusumvya uko urinda ikindi kintu cyose. Bisigura ko umutima ni ikintu cyambere gikomeye, ni ikintu gitegezwa kurinda, nico cyonyene cyambere umuntu atezwa kwitwararika kugira ngo arinde. Umutima niho ubuzima bududubiriza. Ubuzima ntibududubiriza buva handi, ntibududubiriza buva ku kazi canke ahantu kanaka. Ubwa mbere bududubiriza mu mutima. Mbe kugira ngo urinde umutima wawe ni giki woshikora kugira ngo ushobore kurinda umutima wawe? Kugira ngo ushobore kumenya ukuntu urinda umutima wawe no kumanza kumenya amasoko makuru yo atemba aja mu mutima. Ayo masoko makuru atemba aja mu mutima, isoko rya mbere ni amaso. Amaso, irindi soko rya kabiri na matwi. Nubwo ari les 5 sens, mugabo ibintu vya mbere bikuru nivyo tujya turabire hamwe kugira ngo dushobore turaza kurabira hamwe ukuntu umuntu akwiye kurinda umutima. Ico yo urinda mbega n'igikino urinda, maze kurinda ubwoba, maze kurinda icyaha, maze kurinda kwiganyira, mbega byogenda gute? Imana ishimwe cyane. Rero tujya turabira hamwe kimwe kugira ngo tumenye neza ukuntu umuntu akwiye kurinda umutima. Burya umutima ni ikintu twumvise ko gikomeye kidufasha cyane kugira ngo ubuzima ushishikare kubandanya butemba, kugira ngo inkomezi z'umutima zishikare kubandanya zigaragara ku buzima bw'umuntu. Rero ukuntu umuntu ateza kurinda umutima, ikintu twomanza kurinda tukamanza kumenya ayo masoko. Burya amaso ni ikintu kanaka, amaso ari karatemba atembesha mu mutima, n'amatwi yari karatembesha atembesha mu mutima, kuko ibyo wumviriza biza mu mutima wawe, nivyo biheza bikaguha inkomezi zo gukora ibintu kanaka. Nizo ico kintu caje mu mutima nico kigushoboza. Burya nasanze inguvu z'umuntu zitarahandi hantu, inguvu z'umuntu ziri mu mutima. Ubushobozi bw'umuntu, ubushobozi bwo gukora ibintu kanaka, ubushobozi buri mu mutima, kuko mu mutima niho hariho force, niho hariho ikintu kidukabura, niho hari ikintu kidushoboza kugira ngo ubuzima bwacu bushobore gutemba, kugira ngo ubuzima bwacu bushobore guhaguruswa mu buryo budasanzwe. Rero nukumanza kumenya ukawurinda umutima wawe, ukawurinda kurusha ikindi kintu cyose. Ico ukwiye kurinda ni nama information mabi, kurinda ivyimviro kanaka bibi, kurinda ikintu kanaka kitava ku Mana. Burya biratubwira ngo ntagire umuntu yicara mu nama z'abacokoranye. Imana igere kiravuga ngo ntagire umuntu yicara mu nama z'abacokoranye. Yarazi neza mu bacokoranye hari ibintu bitemba bija mu mutima. Ivyo bintu banze kuja mu mutima bijya umutima ni moteur. Yo baravuga ngo amajambo yanyuzuye umutima, umutima wanje ucunsunika, amaguru acatangura gutemba. Burya inkomezi z'umuntu ziri mu mutima. Rero ukwiye kurinda ikintu kanaka coza konona ubuzima bwawe. Nk'akarore tworabira hamwe umutima, igihe amakuru tuko turumva, ayo makuru twamaze kumva niyo aheza akadetermina inkomezi zacu, iyo tuja, ivyo dukora, ivyo duhagurutswa gukora. Niyo mpamvu ukwiye kurinda ikintu cyambere. Ikintu cyambere ukwiye kurinda umutima ni ikintu bitwa ubwoba. Ubwoba buzananira kwayo masoko nyene twaravye, amasoko y'ivyo ubona n'amasoko y'ivyo wumva. Rero ubwoba ntahandi buva kuri sekibi. Satani arazi yuko igigwanishwa cyambere afise ni ikintu bitwa ubwoba. Niyo mara kuguteza ubwoba n'umuryango, nigo rugi rukuru rumufasha kugira ngo ashobore gutera umukristo, kugira ngo ashobore kunaniza umuntu. Cyambere ko amanza gukora no kumanza gutera umutima w'umuntu akaguteza ubwoba. Yobu arabivuga neza muri Yobu 3 ku murongo waho 25 havuga ngo icantera ubwoba nico canshitseko, ico natinya nico cambayeko. Yobu yarabidefinishije, aramenya neza ko ibintu byose byagiye bishika ku buzima bwiyo ari ubwoba bwagiye bugaragaza ku buzima bwiyo. Rinda umutima wawe kurusha uko urinda ikindi kintu cyose. Urinde umutima wawe, urinde
kurusha uko ndi kindi kintu cyose. Rinda umutima wawe. Rero uramenya neza ko iyo ubwoba umaze kwinjira mu muntu, inguvu nta nguvu ashobora kugira. N'ahantu inkomezi z'umuntu, inkomezi z'umutima wiwe, n'ahantu atandi zigaragarira ziva mu mutima. Ibyo umwasi ashaka gukora ku buzima bwawe nuko amaze kuguteza ubwoba. Hakana ubwoba ku buzima bwawe. Kugira ushobora kubuhakana nuko mu mutima wawe wuzuzamwo amakuru y'inkomezi, amakuru ava ku Mana. Na ahantu medita ijambo ry'Imana. Imana yari zineze yuko Yosuwa azoshobora guhura n'ibigatanya n'iki. Ariko Imana yamubwiye ati ngo ibiri muri ico gitabo uzokwame urimbura ijoro n'umurango, niho uzobona ibyawe bigenda neza. Yabona ati ni warinda umutima wawe, ni wamara kuwuzuzamwo inkomezi z'umutima, burya ikintu cyose uzogenda ushikako kizogenda kimera neza. Imana yari yamubujije kugira ikintu kanaka jamo kindi, ako yamumubwiye ati rinda umutima wawe. Nico cyamushoboje kugira ngo agenderanesha intambara, kugira ngo agenderanesha ikintu cyose. Nahantu ukwiye kumenya neza ko ukwiye kurinda umutima wawe kurusha uko urinda ikindi kintu cyose. Rinda umutima wawe. Rinda umutima wawe gusumvya ibindi bintu byose. Urinde urusaku, urinde ibintu bidahesha Imana icubahiro. Urinde ikintu cyose, rinda umutima wawe. No kurinda umutima wawe. Mu kurinda kugira ngo ushobore kurinda umutima wawe, nahantu utegeza kuba mu nama z'Uhoraho. Ukaba mu bwiza bw'Imana. Ukaba ahantu medita ijambo ry'Imana, ahantu bwirana amazaburi. Birivuga ngo ntihazagire ijambo umuntu wese avuga ridashobora guhesha umuntu umuntu. Vuga amajambo ahesha icubahiro Imana. Ja mu nama z'ukuri, ja mu nama zihesha Imana icubahiro. Rinda umutima wawe kurusha uko wenda ikindi kintu cyose. Niho ubuzima bududubiriza. Ubuzima bududubiriza mu mutima. Umutima niho havamwo force zidushoboza gukora ibi na biriya. Rinda umutima wawe. Ikindi kintu ukwiye kurinda ni amaso. Burya amaso ivyo ugenda urabona nivyo biheza bikagaragaza inyifato y'ibigenda birakwirikira. Ikintu kigeze kuba ku mwami yitwa Dawidi. Dawidi gihe kimwe ari ahantu amaze kubona ikintu kanaka, abona muka Uriya ari ahantu ari karoga, yari hejuru kuri etage. Amaze kumubona Dawidi y'amaso yiwe amutera kwifuza muka Uriya. Yahavuye mu nyuma aho byagiye birakwega, byahavuye bizana icaka ubuzima bwiye. Rinda umutima wawe. Rinda ayo masoko gusumvya uko rinda ikindi kintu cyose. Dawidi yisanze ahantu ariko arakora ibyaha. Kubera iki? Amaso nivyo vyamubereye ikigeragezo kugira ngo atume acumura, kugira ngo ageze aho yagejeje hose. Kubera iki? Amaso. Rinda umutima wawe. Biravuga ngo umuntu niyagerageza gukora icyaha, yoye kuvuga ngo Imana ningerageje. Birivuga ngo kuko umuntu akwegwa nivyo yipfuza bikamusuka. Ikindi kintu ukwiye kurinda umutima wawe, urinde icyaha. Icyaha, amasoko y'icyaha nayo maso makuru n'amatwi. Amaso ivyo ukweze, ivyo wiri kuriyumvira byose bica biza mu mutima wawe. Umutima iyo ubushobozi ivyimvira byamaze kuza mu mutima, umutima ntushobora kubandanya, ushobora kuresista. Yobu yacavuga ngo umutima wanje usunika. Umutima uragusunikira ahantu usanga uri kurakora ibintu kanaka nawe utifuza. Rinda umutima wawe. Rinda umutima wawe kurusha ikindi kintu cyose. Rinda, raba ivyo uraba, hitamwo ivyo uraba, hitamwo ivyo wumviriza, raba ivyo ukwiye kumviriza. Nk'umwana w'Imana urafise ivyo hitamwo ukwiye kumviriza. Rinda umutima wawe kurusha uko rinda ikintu cyose. Ntagira umuntu avuga ngo Imana niyo yangerageje. N'umwanya wawe wamaze uri kora medita, ivyo wari kuraraba, igihe wari kurabiraba byaciye biza, byabaye force igusunikira gukora bijya. Nimba uri kuraraba ibitera soni, burya mu nyuma ingaruka y'ivyo uza kubiplatika. Ivyo uri kurumviriza, burya n'ama information wumvirije, ibintu byose kanaka wagiye urumviriza, bijya nivyo bidetermina inyifato yawe mu kibazo aho ugeze hose. Ni inyifato za kugaragaza. Inkuru wumvise nizo zigerageza zikadetermina inyifato n'ukuntu utambuka. Ni inyifato n'ivyo uri kurashikako n'amakuru ugenda urumviriza. Umviriza abantu bagiye barashobora, umviriza abantu bagiye baravyitegererezo by'ubuzima, umviriza ibintu biguhagurutsa. Ureke guta umwanya wawe kuraba ibintu bidahesha Imana icubahiro. Rinda umutima wawe kurusha ikindi kintu cyose. Ikindi kintu ukwiye kurinda umutima wawe no kurinda ukwiganyira. Urinde amaganya. Umutima wawe urinda amaganya. Biravuga ngo ninde umuntu yoshoboza gusumvya uko yoreha n'ukuboko kumwe. Amaganya nta kintu na kimwe agushoboza. Nta kintu na kimwe. Amaganya ikintu agaragaza ku buzima bw'umwana w'Imana, n'ahantu amaganya azana kudiminiwa, kugabanya ubushobozi bw'Imana, gukora kw'Imana, ibikorwa vy'Imana yakoze akazana umuntu agasanga ari kariganyira. Amaganya ikintu avako, amaganya ntava ku kindi kintu.
ava igihe uri kuraraba uburebure bw'ikibazo cyawe, iyo uri kuraraba ibintu kanaka ubuzima bwa hano ku isi, ibyo uri kuraraba n'ama information aza ku mutima, ukatangura kuca widodomba, ugatangura kumva wiganyira, ugatangura kumva ufise ubwoba bw'ubuzima kanaka, kwe nivyo uri kurumviriza, nivyo uri kuraraba. Iyo umuntu yatanguye kuba conscious, yatanguye kubishira ku mutima, araza ahantu agasanga vy'ukuri byamaze kuba binini cyane, bikamutera kwidodomba. Maze kumutera kwidodomba, biba biriko bigabanya ubushobozi bw'Imana. Igihe kimwe ubwoko bwa Isirayeli bugera ahantu buratangura kwidodomba, buratangura gusaba inyama, buriko burasaba Mose, duha inyama muri Egiputa twarafungura tukarya inyama. Buzana ahantu kwidodomba. Mugabo kwidodomba ni ikintu kikuzana ahantu kikwibagiza ibikorwa Imana yagira akora ku buzima bwawe. Ukwibuka ivyo Imana yakoze ku buzima bwawe, ukuntu yagukijije, burya wotangura ukarema. Ikintu kidushoboza kurinda amaganya nta twibuka ibikorwa bikomakomeye vy'Imana yakoze ku buzima bwacu. Nico kidushoboza kurinda amaganya umutima wacu. Ubwo bwoko bw'Isirayeli butangura kwidodomba, bamaze kwidodomba, Imana yabwiye ati Mose, ati ntaco nzobaha inyama. Mugabo ugiye gusoma neza, Imana imaze kubaha inyama, burya Bibiliya ivuga ngo bagitangura kuzishirako amenyo, Imana ikiteza uburake. Umuntu wese yidodomvye yagiye kubona igihano. Paulo andikira ishengero akabwira ati ntihagire umuntu asubira kwiganyira. Ivyo mukeneye mu bimenyesha Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanyije no gukenguruka. Shimira ivyo Imana yamaze gukora ku buzima bwawe. Shimira Imana ivyo Imana yakoze ku buzima bwawe. Nivyo byari bikomeye. Rinda umutima wawe amaganya. Urinda amaganya. Reka gushira umutima kwibaza ikintu kiriya. Shira umutima ku bikorwa Imana yakoze ku buzima bwawe. Ushira umutima ko ivyo Imana yagira akora nivyo bikomeye. Irufunguruzo rwonyene dushoboza kugira ngo tushobore kurinda amaganya. Nahantu tureka kuraba ubunini bw'ikibazo, tukaraba ubunini bw'Imana, tukibuka ibikorwa Imana yagira akora. Dawidi asanze bene wabo bari ku rugamba, burya bari ahantu bari bishwe n'ikintu bitwa ubwoba, bari bagezwe n'ahantu kitwa amaganya. Goliyati ahagurutse bararira, batangura kuvuza induru. Muga ukuntu Dawidi yashoboye kunesha, yashoboye gusohoka aho hantu, ikintu cyamushoboje kugira ngo asohoka ahantu, nta kindi kintu cyamushoboje no kwibuka ibikorwa Imana yakoze. Yarazi neza ubunini bw'Imana, yafashe kumara umwanya munini ariko araba ubukuru bw'Imana, ico Imana iri, n'ico Imana ishoboye, n'ico Imana yakoze ku buzima bwiwe. Ivyo Imana yakoranye nawe byari bihambaye. Ivyo byarahagurukije ubushobozi muri we, bituma ahangara Goliyati kubera ikintu ubushobozi. Burya inguvu z'umuntu n'inzira handi ziri mu mutima wiwe. N'igihe Imana yari iri kumwe n'Abisirayeli, ikintu ibabwira, yarababwira kwirinda ubwoba. Yavuga ati shikama ushira amanga. Ahantu ikirere Imana ishobora gukoreramo ni kirere gituje, ni kirere kirimwe amahoro, ikirere kirimwe umunezero. Nico Imana ikoreramo ibidasanzwe bikaba. Imana ikiravuga ngo ntihagire umuntu yiganyira, bugira ikikuzana ahantu gira amahoro. Imana ishobora koperera handi, ikorera mu kibanza cy'amahoro, mu kibanza cy'umunezero, mu ikibanza gitekanye. Shikama ushira amanga. N'igihe Abisirayeli yarabwiye ati mwihakama, mugeze ahantu imbere y'isanduku y'isezerano muyicanye, muce mwihakama. Ubushobozi busokorokera mu nkomezi zo kwihakama. Rinda umutima wawe kurusha ukuntu worinda ikindi kintu cyose. Ikintu kanaka uri kurabona nikigutera ubwoba, shira umutima ku bunini bw'Imana, shira umutima ku bushobozi bw'Imana, shira umutima ku cyo Imana ishoboye. Burya Imana irashoboye mu buryo budasanzwe, nta kintu na kimwe kinanira Imana. Rinda umutima wawe kurusha uko worinda ikindi kintu cyose. Rinda umutima wawe. Rinda umutima wawe gusumbya uko rinda ikindi kintu cyose. Ntibatubwira ngo rinda ikintu kana, bakubwira ngo rinda umutima wawe. Umutima ni ikintu gikomeye cyane. Rinda umutima wawe. Reka tudatebeje, reka turabire hamwe Abanyefeso igice cyaho cya 6. Abanyefeso igice cyaho cya 6. Abanyefeso igice cya 6. Turabire bimwe mu bigwanishwa Imana yagira avuga bishobora gufasha umuntu kanaka. Mu bigwanishwa vy'Imana byose Imana ikabwa dushoboye guhagara tudatsinzwe n'ubugunge bwa wa mugwanizi. Harimo ikindi kintu nitwa ko ukurinda umutima, uko Imana ikirabwira mu kimwe mu bikoresha Imana yavuze, ni kintu usanga ku murongo w'14. Havuga ngo nuko rero mushikame mukenyeje ukuri, mwambaye ukugororoka nk'icuma gikingira igikiriza. Nk'icuma gikingira igikiriza. Igikirizo ugiye kukirabikira ahantu neza kicentralize mu mutima. Andi ma version aravuga ko rinda umutima nk'icuma gikingira umutima. Burya ukugororoka kurashobora gufasha kukurinda ikintu kanaka.
kikakurinda kiarinda umutima wawe gushobora kunanirwa n'ibintu kanaka, gushobora kubazwa n'ikintu kanaka. Umutima buryo umuntu ari karagendera muri kwa kwera kw'Imana tukushishikara tuko tuvuga, umutima wawe iyo uri kurawurinda burya birafise ubushobozi, birasokorora inkomezi zidasanzwe ku buzima bwawe. Rinda umutima kurusha uko rinda ikindi kintu cyose, kuko ni ubuzima bududubiriza. Ubuzima ni bududubiriza handi, bududubiriza mu mutima. Umutima wawe iyo umeze neza, mu mutima wawe iyo atajuri kwagiriza icaha, urashobora guhagarara udatsinzwe n'ubugunge bwa wa mugwanizi. Daniel baza kumurega, Daniel muga yarazi neza ko agendera mu buzima bw'Imana, byaramushoboje kubera umutima wiwe yari yarawurinze icaha, byamushoboje kugira ngo ashobore kunesha icaha. Rinda umutima wawe kurusha uko rinda ikintu cyose, niho ubuzima bududubiriza, niho ubuzima bududubiriza. Reka turangirize hano hantu. Umuntu wese yo ibi nako ndavuga n'ivy'abana b'Imana, ivyo abizeye Yesu nk'umwami n'umukiza. Burya bivuga ngo ubwoba bw'amabujana imisi yose n'igihano, ubwoba bujana n'igihano. Umuntu wese atarakizwa we ari mu bwoba total, agenda n'ubwoba, ariko abyutse agendera mu bwoba, kuko Satani ni se w'ubwoba, ni se w'ibinyoma byose, n'amakarakteri ya Satani. Ikintu agomba afashe umuntu atarakizwa n'ahantu yizera Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwiwe, nibiteye isoni. N'ahantu wizera Yesu nk'umwami n'umukiza, tubona bwira tubona buca, ariko siko bizohora. Yesu ataraza urupfu rwo rushobora kuza. N'ahantu ukwiye gufata ingingo yo kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Yesu aragukunda, Yesu yarapfuye azira ibyaha byawe, yaragukunze, aragomba ko wishura kugo rukundo rw'Imana, aragomba kutahura urukundo yakweretse, aragomba kwishurirwa imbabazi yakugiriye. Tahura imbabazi Yesu yakoze ku buzima bwawe, aragukunda mu buryo budasanzwe. Nimba umva ko kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, usubiremo hamwe nanje no majambo. Muga wumve ko uri kurayabwira Yesu Kristo, kandi wumve ko ari karava mu mutima wawe, wumve yuko ari sengesho riva indani mu mutima wawe. Ayo majambo wumve ko uri kurayabwira Yesu Kristo. Reka ndagufashe wumve yuko uri kurabwira no majambo Yesu Kristo, umwakire nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Usubiremo hamwe nanje ati mwami Yesu, ndatahuye yuko igihe wapfira ibyaha byanje. Mwami Yesu, ndakwakiriye umbere umwami n'umukiza. Urakoze mwami Yesu, numbabarire ibyaha byose nakoze, ibyo nibuka n'ibyo ntibuka. Ndakwimitse nk'umwami n'umukiza. Urakoze, ni mu izina rya Yesu senze nizera, amen. Imana igwezagire cyane we wakiyongabe y'agakiza, ushikare kugenda aho mva nk'imwe yarakurongorera, uje mu ishengero kugira ngo ukomeze gukurira mu Mana, kugira ngo ushobore gukura mu buryo budasanzwe. Murakoze, mwarahezagiwe.